Reka nsubire kubahereza mwiwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kwereko aravugwa mu gisata ca politike. Niyo nkuru iciye ku masonga hirya no hino mu gihugu ku radio atandukanye kumenyesha amakuru vyandikira mu gihugu c'u Burundi, bimenyesha amakuru mpuzamakungu nka BBC ndetse n'ijwi ry'abanyamerika. Hakaza ko kandi ku mbuga ngurukana bumenyi ni inkuru y'ingingo ejeje gufatirwa uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Ni nyuma yaho yari yunguruje mu rubanza rwiwe. Sena nahinyuzwa rero mu gisata cyayo cy'iyungururizo niyo ejeje gutangaza ivy'ingingo yafatiwe Bunyoni n'abagenzi basangiye dossier nkuko nari nabibagejeje ko mu nkuru ya Kareko tuza kubigaruka ko ibiza kuba vyavuye mw'ibaro rikuru rya Gitega. Dojeje kuronka rero ingingo yafatiwe uyu yahoze ari ingwanyi ikomeye cyane mu rugamba rwa CNDD-FDD, hakaza ko kandi yanajejwe amabanga ahambaye cyane mu nzego z'igihugu zitandukanye, cyane cyane mu nzego z'umutekano ndetse no kuba umushikiranganje wa mbere. Hambavu rero yo kuba yarabaye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi agafatwa agapfungwa yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no gukurako ubutegetsi buriko bwitorewe n'abanyagihugu, Arengiyome Bunyoni yaragiye afatirwa n'izindi ngingo, aho mu minsi iheze umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yasavye ko amatungo yiwe nayo afatirwa. Aha harimwo ivuriro ryiwe, akazamwo n'amazu yakotesha harimwo impangu zitatu. Umukenyezi wiwe rero nubundi yaraburabujwe mu minsi y'ezubwa yaje mu ibohero rikuru rya Gitega agiye kuraba umugabo wiwe. Biturutse kuri ivyo vyose abantu babona ko uru rubanza rwa Bunyoni nubundi harimo igipfungu cinshi kandi harimo vyinshi bidasiguritse. Sena nahinyuzwa rero ikaba ejeje kwemeza igihano cyo gupfungwa ubuzima bwe bwose. Ivyo bikaba biri mu ngingo Sena nahinyuzwa mu gice cyayo cy'ingururizo ejeje gusomera General Arengiyome Bunyoni na bagenzi we. Iruhande y'ico gihano kandi General Bunyoni yafatiwe amatungo yose atari yarandikishije, yongera aratangishwe adabu ry'imiliyaridi zirenga 22. Ivyahindwi yaburanishijwe ko yavyagiriye vyose. Nkuko tuza kubigaruka ko kandi bagenzi we Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Samuel Desino Bamfumukeko, Engineer Kome Niyonsaba yahoze ari umwubatsi wa Bunyoni, nabo nyene bagumijwe ko ibihano vyabo vya mbere birimwo ico gupfungwa imyaka 15. Benshi bati umuntu aravye uko urubanza rwagenze, urubanza rwa Bunyoni ntitutandukanye n'izindi manza za politike ziba mu Burundi. Nta butungane burimwo ngo n'inkinamico gusa, kuko Bunyoni yabikoreye abandi benshi niko nawe bamugize. Nkuko tuza kubigaruka ko mwidonido, reka tugaruke ku vyabaye kuri uno munsi, cyane cyane duhereye mu gatondo ku vyariko biraba kw'iborero rikuru rya Gitega imbere yuko iyi ngingo yafatiwe iki gihangange isomwa. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utozucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Ndagwaye kaze muri ano makuru. General Arengiyome Bunyoni yatsinzwe mu iyungururizo urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose. Sena ntahinyuzwa mu gisata cyayo cy'iyungururizo yemeje igihano yari yaciriye ubwa mbere cyo gupfunga ubuzima bwose uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Urubanza rwari rumaze ukwezi mu mwiherero. Mu kwezi kwa Kigarama k'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 yagiriwe n'ivyaha indwi birimo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, gutembagaza inzego zatoye n'abanyagihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire no kuronka inyungu akoresheje igihano ciwe. Ihadabu rya yarenga miliyoni 22 ndetse murantunge imiliyaridi 22 ndetse n'imiliyoni 713. Sentare yongeye ko kandi ategerezwa gutanga ihadabu ry'aya mahera yose, kandi ibintu atunze vyose ariko atashize ku rutonde rw'ivyo yerekanye muri sentare mu mwaka w'ibihumbi 2021 vyose navyo ngo bizoca bifatwa. Nako kandi sentare yavuze ko ingingo ica ishigwa mu ngiro ako kanya.
Hemejwe kandi igihano cyo gupfunga imyaka 15 ku bandi batatu bari bunguruje muri bo. Desire Uwamahoro yari intwazangabo mu gipolisi, Samuel Destino bamfumuke ko yakura mu iperereza hamwe na Kome Niyonsaba yari umwubatsi w'amazu wa Bunyoni. Umukuru wa sentare Nahinyuzwa Emmanuel Gateretse niwe yararongoye intahi y'urubanza mu gisata cy'iyungururizo, ni nawe kandi yasomye urwaciwe. Inzira isigaye kungururizamwo urubanza ni muri sentare Gasambura Manza, kandi Placide Gatoto yunganira Arengiyome Bunyoni mu mategeko yavuze ko nayo bazoyitura. Bunyoni nabo bari kumwe batandatu muri urwo rubanza mu ntango bose baburanye bahakana ivyaha baregwa, bavuga ko atavyemeza umushikiriza amanza yerekanye vy'ingene bakoze ivyo vyaha. Ni mu gihe umwe wenyene Didas Igiraneza, umwe mu bashoferi ba Arengiyome Bunyoni, ari we wenyene yambitswe izera. Abandi babiri nabo baciriwe gupfungwa imyaka 3 umwe. Abo ni Merikiad Uwimana yari umukuru w'umutumba wa Mubone, ndetse na Isaac Banigwa n'inzigo nawe nyene yari umushoferi wa Bunyoni. Bo ntibashimye kunguruza ku gihano baciriwe ubwa mbere. Arengiyome Bunyoni yafashwe mu kwezi kwa kane ku mwaka weze w'2023 inyuma y'amezi 6 akuwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yatanguranye na President Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'2022 gushika akuwe. Bunyoni yari afise ipete rya mbere rinini mu gipolisi cy'u Burundi, yari yagumye yama ari mu bibanza bikomeye by'ubutegetsi kandi bw'igihugu kuva mu mwaka w'2005. Uwo mwaka ari naho umugambwe CNDD-FDD washika ku butegetsi inyuma y'imyaka wari umaze ari umwari witwaje ibigwanisho warwanya leta ico gihe. Ngiyo rero ingingo yafatiwe uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, ndetse na bagenzi be basangiye dosiye gusa bakaba bivuga ko urubanza rwabo bazorwunguruza muri sentare ya Gasambura Manza kugira ngo barabe ko ingingo zafashwe n'umucamanza n'ubundi zohindurwa nk'uko tuza kubageza ko mu yandi makuru azi imbere. Turaza kubageza ko ivya operation yabaye uno munsi kugira ngo urubanza ruje gusomwa. Habayeho kutumvikana gukomeye cyane mu bategetsi, niyo mpamvu tuza kubageza ko ivya operation yose yabaye kuri uno munsi, ingene inama zagiye ziraba, ndetse no ku munsi w'ejo ivyabaye mu ijoro, byose nimuze gucikanwa. Ni mu gihe kandi hariko haravugwa ko hari umugabo atazwi irengero i Bujumbura. Haravugwa amakenga ku rupfu rwa OPG Lionel Bizoza. Aha ni muri komine Giheta. Uwatangaje iyi nkuru avuga ko afise amakenga ku rupfu rw'uwiwe. Uyu ni umupolisi Lionel Bizoza yahora ari Nyamiramabi cyangwa se OPG ya komine Giheta mu ntara ya Gitega. Yatowe ikiziga mu gatondo ko ku munsi w'Imana uheze. Uti muri ubu butumwa bugira buti hari umupolisi avuka muri komine Mabanda ho mu ntara ya Makamba ku musozi Mara, yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuwa Mungu uheze igenekerezo ya 2023 ruheshi uyu mwaka w'2024. Umuhisi yitwa Lionel Bizoza, yari OPG muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Nkuko twabibonye ku mafoto, ikiziga cyatowe munsi y'ikiraro kwibubu, ariko ikiziga cyari gifise ibikomere mu mutwe, bikaboneka ko hari ikintu baba baramukubise. Ku mafoto hoho twarabonye ko n'ipikipiki yiwe yari mu mazi hafi y'ikiziga kugira biboneke ko ari isanganya ry'ipikipiki, ariko turafise amakenga ko yarishwe bikitwa isanganya. Ngona baje yambwiye ko aho hantu vyitwa ko Lionel yagiriye isanganya atako yari kuhagwa, ko bibaza ko bamwishe bamutaho maze bamukubita ico kintu mu mutwe. Ngo biragoye kumenya mwebwe murashobora kuronka amakuru ahagije nubwo uwacu atari bugaruke. Twifuza kumenya ngicahitanye uyu Lionel. Uyu numwe mu bagiwe amutabariza cyane cyane kuri urupfu rudasiguritse rw'uyu Lionel yahuye na uyu mu OPG wo mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Ni mu gihe kandi ngo ubwoba ari bwinshi mu bamenyesha amakuru bakorera mu gihugu inyuma y'ibiherutse kubera ku cicaro gikuru c'ikinyamakuru Iwacu, aho abamenyesha amakuru basaba gukingirwa.
Ibi bikaba bije inyuma y'igitero c'amabuye giherutse kuba kubera ku cicaro gikuru c'ikinyamakuru Iwacu. Abamenyesha amakuru bakorera mu Burundi bashikiriza ko badatekanye mu kazi kabo, babona ko ari iterabwoba ririko riraba ku bamenyesha amakuru muri rusangi. Babibona kandi nk'iterabwoba rifatiye ku matora yimirije kuba mu mwaka uza y'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka. Bamwe muri abo bamenyesha amakuru bagira bati: imitima yacu ubu ntitekanye, mu mitima yacu harahungabanye. Ubu ugiye ku kazi ugenda ufise ubwoba kuko utangura kwibaza ivyashikiye ikinyamakuru Iwacu, ukibaza uko bizogenda nihagera igihe c'amatora. Ngo bituma kandi abanyagihugu nabo bagira ubwoba, ntibabe bagitanga amakuru neza. Abandi bati: arya mabuyi ntiyatewe inyubako z'ikinyamakuru Iwacu, yatewe abamenyesha amakuru bahakorera. Abo bamenyesha amakuru batangazwa kandi no kubona ivyo bishika mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kurahira yavuga ko azokora ibishoboka vyose kugira abamenyesha amakuru bakore neza kandi batekaniwe. Muri rusangi abamenyesha amakuru bagasaba gukingirwa mu kazi kabo, basaba kandi inzego z'igihugu harimwo ikigo c'igihugu kijejwe abamenyesha amakuru CNC Burundi gufata mu minwe ico kibazo bigaragarira ko kiriko kirahungabanya ibikorwa vyo kumenyesha amakuru mu gihugu nk'uko abo bamenyesha amakuru babitangaza. Ni nyuma kandi yaho hari bamwe bariko baratabarizwa bo mu ntara ya Ruyigi. Aba akaba ari abanyagihugu babiri bose bo muri komine Nyabitsinda, aribo Ndayisenga Ezekiel ndetse na Gahungu Remeji, banyujijwe umunsi umwe kw'igenekerezo ya 20 Rusama uyu mwaka. Bose kandi uko ari babiri akaba ari abanywanyi b'umugambwe SNL ku ruhande rw'umushinga amateka Agathon Rwasa. Kuva bagifatwa ngo ntawuzi irengero ryabo. Twibutse ko Ndayisenga Ezekiel asanzwe kandi ari umufundi w'indimo muri iyo komine, yafatiwe mu nzira isaha 9 aho yari avuye mu nama y'akazi yari yabereye ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Yafashwe n'abapolisi bari mu modoka double cabine yirabura ifise ibiyo bitabona plaque C ubusa 51 AIT. Gahungu Remeji nawe yafatiwe ku muhana iwe ku mutumba wa Nyabitsinda mu masaha y'ijoro. Mu gufatwa Gahungu yafashwe n'abapolisi bari kumwe n'abandi bambaye civile, bamutwaye muri ya modoka nyene ifise ya marati imejeje kubabwira, imwe yatwara mugenzi we Ndayisenga Ezekiel. Kuva rero bagifatwa igenekerezo rya 20 Rusama uyu mwaka w'2024 nta buzi irengero ryabo abanyagihugu babiri. Imiryango yabo yaragerageje kurondera bose, hose barabura ababo, haba mu busho butandukanye. Ubwoba n'amakenga nivyo vyugarije imiryango yabo abanyagihugu banyujwe mu kwibaza nimba bakiri bazima canke bazoba baragandaguwe. Abanyagihugu kandi bagasaba inzego z'umutekano gufasha kumenyesha iyo abanyagihugu batwaye nk'uko nuko boba bamerewe. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya n'ibindi vyinshi birabana n'ingingo yafatiwe Arengiyome Bunyoni operation yose turaje tuyibageze ko mu kanya gatoyi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicekanwe nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.